ushobora kuba uri umurundi yabitse amafaranga mu ihembe canke wayungutse mu bindi bikorwa bitandukanye no musi ukavuga uti reka ndondere ikintu still investissement yashiramo. Ushobora kuba uri umurundi aba mu mahanga mu diaspora canke yagiye gupagasa mu bihugu bitandukanye yararonse amafaranga yipfuza ukavuga uti none amafaranga ndayakoze iki ndayashiremo ki. Muri benshi muhora muvuga uti reka ndabe business ntangura reka ntangure korora, ugasanga mu bintu byinshi iyo hatari suivi ugasanga hagiyemo kenshi uruhombo. Rero no munsi tubazaniye sujet iri important aho tuza kurabira hamwe timbega uno munsi mfise amafaranga cyangwa umutahe kanaka no ya investissa hehe muri iyi mice itatu ikurikira. Aha mbere eske no ya investissa muri stock market. Stock market yaraje ngaha mu Burundi irahari kandi irakora. Aha kabiri eske no ya investissa muri crypto. Crypto zizwi nk'ama actif no vuga a performa cyane kandi ari très volatile. Cyangwa kavuga uti bwa gatatu no kwa investissa muri immobilier. Ni kuri Witalk Business rero guys, ni karibu cyane muri kumwe na Dr. John hamwe na Shadow. Tugira turabe hamwe rero izo topic zibiri. Shadow, izo topic iyo topic ma investissement Topic numva imeze neza cyane kandi ni beshi cyane babaye nyotewe kuko haba hari umuntu avuga ni je ndafise $50,000, ndafise $220,000, ndafise $200,000, $200,000 cyangwa miliyari. Eske amafaranga uyu munsi no yerekeza he? No yashira he? No yakoresha mu biki kuri no tere y'u Burundi? Kuri ibyo bintu bitatu wavuze ndabona yuko ari ibintu bigizwe n'igihe cy'uyu munsi. Nkaba mbonamo n'ibindi bishobora kubera investissement ukubogo kumwe kuri yaga ntikwimara ubugi. Yego. Ndabona yuko muri strategie d'investissement diversification ni ikintu gikomeye. Kudashira amagi yose mu gitebo kimwe nayo ni nifato nziza ku mu investisseur. Mugabo no kujana n'igihe nabyo bari ikintu gikomeye cyane rwose kandi cerekana yuko umuntu ari kare investir avec n'ubumenyi. Yego. Bigatuma vuga nti ndabona duce gatoya kuri stock market. Duce gatoya kandi no kuri cyane nta guciriyemo ku muntu dufatiye mu shashi bagishika ngaha akibona no video duhite tumubwira canke dusa nk'abasubira inyuma gatonya tuvuge tuti mbe stock market ni iki, timbe crypto ni iki, timbega immobilier ni iki. Bara abantu no munsi ibyo bintu kwanza batazi no kubitandukanye. Cryptocurrencies ni investissement ari mu ma asset ari yatanguye 2019. Izo bazi cyane ni Bitcoin na Ethereum, tangiza 2000 Solana za Zero Suite. Iyo ni mu ma investissement novuga ni yagize abamiliyardere batari bake mu myaka ya za a partir ya za 2013 2022 harabonetse icyo gihe ubajije mu miliyardere 20 ba mbere ntiwaburamo bangahe kandi ababa batazwi nibo baba ari benshi. Byari ibyo bihe hariho formule navuga yuko yari imeze nk'iyorohereza benshi mu kumenya igihe cyo kwinvestisa muri zo n'igihe cyo kutinvestisa muri zo. N'ama actif agurigwa ligne hanyuma abantu bayagura ari benshi akagira umuvuduko wo kuduga. Hanyuma bayagurisha ari benshi akagira umuvuduko wo kumanuka. Bayagurisha ari benshi. Ibindi bintu nagenda ndabona byaba bituma ayo ma investissement ya cryptocurrencies ashobora kuduga cyane
y'abari navuga ni analyse fondamentale ibivugwa biri nyuma yazo biravugwa yuko izoja ku mashanjera akomeye, biravugwa yuko ishimikiye kuri tekinoloji runaka ikomeye, biravugwa yuko ije itora amasolution runaka par rapport y'izindi probleme zahuye n'izindi cryptocurrencies. Ibyo bintu byatuma abantu uno musi tuvuze cryptocurrencies byanga bikunda ni paradox ariko niko biri abarundi benshi bumva P network. So rero wavuze ati yarahinduye abantu benshi ba milliardaire. So rero n'abantu ba P network bazitunze eske bitege kuba ba milliardaire ejo canke hirya ejo? Biragoye kuvuga kazoza kikintu. Ariko iyo mvuze cryptocurrencies bwa mbere ntiyaca hihuta kuza P network. Parce que hariho cryptocurrencies benshi bamenye ariko bitavuze yuko benshi bazimenye kubera zagize aba milliardaire abantu. Kuko P network ni imwe mu cryptocurrencies yamenyekanye cyane mugatagize aba milliardaire abantu tagize cyahindura mu buzima bw'abantu. Oui. Donc bitandukanye nuko bavuga Ethereum, bitandukanye nuko bavuga Bitcoin, bitandukanye nuko bavuga Solana, bitandukanye no ainsi de suite. Kuko premièrement P network nakawa arashobora kuyimubwira mugabo akabura yigurira. Mugabo ava uvuze Bitcoin, uvuze Ethereum, uvuze Solana, umuntu wari we wese yacavuga ni okay, ndagenda kuri coin market cap ndabona amashanjeri ariko okay, ndashobora kuyigura donc. Mugabo P network byabaye vuba cyane 2025 peut-être oui. 2025. Donc iyo sino bono ivuga sinovuga yuko izogira abantu ba milliardaire cyangwa izoha amafaranga abantu benshi, mugabo je peux dire oui à 30%, je peux dire non à 10%. Parce que kiya gihe kivugwa cyayo cyane nimba abantu batakutoreye akoyo muri kiya gihe muri kazozo birashobora gukunda nkuko bishobora kudakunda. Yego. Donc iyo periode nagenda navuga yuko cryptocurrencies yarimo mu investissement yari yoroshe. Il y avait des périodes de 4 halving baye abantu baritega yuko haza gukurikira ama bull market. Je me souviens en 2016 haba 2016 haba halving. 2017 2015 haba halving, 2016 2017 haba bull market. Aho Bitcoin yavuye kuri mu gihumbi ishika ku 19. Ndibuka 2021 Bitcoin iva kuri 10,000 igashika kuri 69,000. Donc ivyo vyari bihe kameme ababa b'investishije hakiri kare bararonka amafaranga. Okay. Muri no mwanya turiko turavuga cryptocurrencies ariko cyane cyane turiko tuvugisha abarundi canka ababumva ururimi rwacu. Tuki kuri cryptocurrencies nyene ku bandi bavuga bati batarabitahura cyane canke bumva yuko ari scam canke ibintu by'ubusuma, peut-être yuko byabivye amafaranga muri kahise. Kuri abo nabo kuko no munsi turiko tuvuga ama actif atatu umuntu ashobora gucaguramo investissement kugira imbere yuko tuzagushika no kuri izo zindi zose. Kuri abo nabo umuntu yavuga kwiki nibaza yuko uvuga nti je naraguze Bitcoin ndibwa swata ashobora kuba yanjanje kuri ku bubiko bwazo akazitakaza mugabo sikuvuga yuko kameme yazibwe mu kurangara kwiwe mugabo bivaye n'ubumenyi buke. Aravuga ati nashize amafaranga mu bintu bya crypto nyene birahomba. Ashobora kuba yashyize muri amasite web y'ama scam kama tuvuga. Mugabo sinibaza yuko ngo yaguze Bitcoin, ngo yaguze Ethereum, ngo yaguze Solana. Bon, hari n'ubundi ashobora no kubihomberamo mu bundi buryo. None par exemple misi yose iyo uguze ikintu abandi bariko baragurisha birangira uhombye, mugabo ntubu bayisikame. Parce que singuze uwaguze Bitcoin imwe 2010 akayigura kuri kiya giciro
uyu munsi avuze yuko yageze ku ijana ntiyagurisha araza kuvuga ko yahombye mugara afise ibihumbi 60. hari n'undi yaguriye kuri 126 uno munsi ariko aravuga ati bitcoin n'ubuso. Donc ni byiza kugura mu gihe abandi bariko baragura, bitandukanye no kugura mu gihe abandi bariko baragurisha. Kuko mu rudandazo misi yose haba igihe cyo kugura n'igihe cyo kugurisha. Ni byiza rero yuko ikindi naco ukagura kubera ubona ari igihe cyo kugura, pana kugura kubera bakubwiye ko ari igihe cyo kugura. Kosi ucu usanga arama emotion ariko arakontrola mind yawe gusumba wewe kuba controla ama emotion. Cyo bituma umuntu ahombye atari guhomba. So gushika ngaho turumbise cryptocurrencies tuje kuri immobilier. Mugabo gatonso inyuma kuri cryptocurrencies uyu munsi sindayibona nka investissement ikomeye cyane. Nibishya amafaranga ahubwo ndayibona nka investissement umuntu yokora mu trading mugabo pana ku investisa. Kubera iki? Uyu munsi iri incertain, iragoye, prediction yayo iratandukanye n'iyindi myaka twagiye turayibona. Kandi impamvu yarahindutse twarigeze kubivuga, mvo yatumye hinduka habaye abantu benshi bamenye gukora ama cryptocurrencies. Bamaze kubimenya kuzikora, twarigeze gutanga ati suppose yuko ibihugu byose byashira ama investissement muri mu ma cryptocurrencies nk'ijana. Ufashe ya mafaranga bahora bashira muri zo jana ukaje usanga bari ko barayashira mu investissement mu ma cryptocurrencies ama miliyaridi. Urumva kameme nimba ari nk'amazi uri kurashira mu bikombe wari kurashira mu bikombe 10 uravyuzuza. Mugabo mu gihe bacha kugira ya mazi nyene yashire mu bigobere jana, ibigobere byose bizabuza guhava gusanga bitari ko biruzo. Iyi periode genda yita nka periode yuko derimine les cryptocurrencies atacho zimaze. Igihe izo zizotumuka n'abantu bagacika intege yo kuguma bakora iza fake, zijya za vrai zizoba zasigaye zizogira valeur sumbe yo tubona. Ejo bundi narasinze umuntu akurikiranye karavuga yo ati ukuntu uravye ukuntu crypto industry imeze cyangwa industry ya crypto imeze, iyigiye ntivuga ko igiye kandi niyije ntibanza kumenyesha ati ndaje. Kwavuga bati rero no munsi kuko urumva iyo abantu bari kuba bazi yuko bitcoin izohagararira kuri 76 bose bari kupfiramo kuri 76. Kandi nacagiye igihe twari muri bear market igihe bitcoin yari kuri muri za 35. Iyo bitcoin imenye iyo abantu bose babimenya yuko kijya gihe ari yo munsi haho hanyuma ari yo bottom, yuko abantu bose iyo abantu bose babimenya abantu bose bari kwinjirira aho hajya. So rero kuvuga yuko ati kuba turi muri iyo iri incertain ati eske nitwa turi muri bear market aho cyagiye atanomwe azeti mbe izoduga ryari cyane nyine abantu bose usanga atabwazi ko abantu iyo bose yababizi bose bogize bimwe. Mu bisanzwe iri jambo ifo yuko abantu barimenya ni ryari opportunity bari opportunity. Ni mu gihe haba hakiriho nombre nkeya izi iyo opportunity. Mugabo opportunity maze kumenya n'abantu benshi ibaye ntibikiri opportunity. Uyu munsi rero cryptocurrency sindayibona nka opportunity, mugabo mbona biri mu nzira yo guca intege babandi bari ko barakora ama cryptocurrencies ya fake. Mugabe igihe abantu bazocika intege zazindi ziri for zizasura zibyuke. Niyo mpamvu wokorana n'ama investissement uyu munsi yokora mu investissement mu cryptocurrency akomeye. Donc mbona ari umuntu yafata riske za bitcoin, za ethereum, za solana, za BNB. Izo mbona yo zifatira ko riske. Iyi guys twibutse yuko yo kwitari conseil muri investissement ukeneye conseil ugenda ukaraba abantu babyigiye bize gutanga impanuro mu bintu bijanye n'imitungo, ariko ngaha tuvuga juste nk'ikiyago. Ariko kandi narabonye hari indi opportunity iri muri crypto, navuga abantu benshi basa n'abatari ko barafata attention ni yama kuko urumva ukuntu no munsi bitcoin imeze ama transaction yose ari visible.
abantu bose barayabona nimba umuntu na bitcoin umuntu umwe wese atunze barazibona so rero uno munsi hari izindi kategori z'amakirito zavutse mugo zitaramenyekana cyane aho ziba zinyegeza novuga ama-transaction izo nazo hariho nka za Zcash hariho za Zcash niyo abantu benshi bazira munsi so rero niyo nimwe mu ma opportunity bon gusa turacyari ko turaganira aho twari kuri kote ya cryptocurrencies turaza gushika mu nyuma muri conclusion turabe icyo mu mwese twumvise ko cryptocurrencies ziri volatile kandi très volatile kandi no munsi ziri muri incertitude muratazi ngo ejo aho bukera ngo bimeze gute tugende kuri immobilier naho iyo tuvuze immobilier sinzi ko tucumba kumwe nuko mpava ndagisigura ariko mba numva ni investissement zifatiye mu by'amazu imitungo donc ifadika mba mbona hano mu gihugu cyacu iyo investissement igishoboka iyo investissement irashoboka kuko hariho nk'ibibanza by'amaruwazi usanga mu bindi bihugu ngaha mu gihugu iwacu atabihari donc n'ibihari ugasanga ni bya kera hakaba hariho n'inyubako usanga tudafise muga mu bindi bihugu zihari ugasanga hariho ibibanza by'iratiro mu bindi bihugu usanga bihari mugabo ngaha mu gihugu cy'iwacu bitaraba créé je musuvye ivyo byose mu kubikreya uza kubishiramo na publicity ikomeye mba mbona ni igisata kimwe mu bisata ngaha mu Burundi uwavuce besesamo mba mbona yavyitwayemo neza hariho avantage kuko turakunze kubona bagiye barubaka hariya amasosiyete yubaka abantu bagatangarira ingene ziko zubaka byumvikana yuko ni ikintu kandi ikindi naco ni n'amasosiyete acibaza mu bisagara naratangura kwibaza ati hariya ahantu nta mazi ariyo nta matara ariyo nta ahubwo ngiye gucreya igisagara amabarabara iki n'iki donc ivyo tukunze kubona na ahantu hasanzwe hari igisagara hari amatara hari n'amazi bakaca bongera kizonyubako mugabo wa ndavuga ntabwo je ngiye gukora igisagara hariya ahantu unashema umengo ahubwo nticona haba ko turi mu gihugu abandi tubona yuko bubaka ku mazi mugabo iwacu ntabwo turabona cyari cyo kibazo nagira mbaze ati tuze investissement muri immobilier cyangwa real estate abantu ejo bundi baragize izo investissement mugabo turabona yuko amazu yabo yatwawe n'umwuzurire w'amazi ese iyo muntu no munsi waza kumubwira uti burya immobilier ni investissement nziza kandi mu gihe twiwe twose twahereye twatwawe na Tanganyika ahubwo iyo ubonye uriya yagize iriya investissement mukabona byagenze uko haba hageze aho uvuga ni kubera iki byagenze kujya ikindi naco nta investissement nimwe ibura risk niyo ndakunze kubivuga niyo mpamvu tujya kugira tushobore kugwana n'ibyo bibazo bibyo bihura n'ama investissement tuba twaragize tujya kugira turonke inguvu zo kugwana navyo mugabo sino kuko mu buzima hariho ibibazo biza bikaza gutandukanya hari ibibazo wowe witeza ushobora kuvuga nta naho nkoze ibi n'ibi hariho ini protection hashizemo hariho n'ibindi bibazo bizana n'ibihe par exemple twarabonye yuko mu bihe bya covid hari ama business yapfuye ajya si business nyinshi ntizapfuye zishwe n'abazubatse kubera ama problem y'abazubatse fatewe nibi twarabonye imyuzurira izanwa n'amazi ya hariya na hariya iske biba keshi nimba biba keshi tugwana nabyo gute dukora investissement twabonye ini protection yabyo gute donc ahubwo hajya habaye ijya probleme ni byiza yuko ubona ati okay aha byabaye kubera ingorane iyi n'iyi none ni izihe avantage cyane hamwe na inconvénients ziri mu investir muri immobilier avantage za mbere nuko
mu bihugu dufise premièrement navuze yuko haracari vyereje muri ivyo bisata avantage donc ni uko ukoreye opportunité mu ahantu hasanzwe iyo opportunity habuze imbogamizi nazo novuga yuko ni vyiza yuko umuntu akora ikintu avuga ni eske uwo concurrence ndabona nize uwo concurrence yoza azanye inguvu zimeze gute komusaba bica bituma umuntu avuga ni nimba yonko reka muri ikintu ku buryo hashobora guca imyaka 10 ata concurrence yoza imenasa projet yanje mbonye kuko nibindi ko ndavuga uyu munsi nimba bamwe bariko baravuga nti jewe society yanje yubaka hari bisagara eske burya hari bisagara nimba yuko hamaze kugira valeur nini uyu munsi nukuvuga aho genda hakuba kundi muntu ahantu nta matara hari nta mazi hari nta kigi hari haza kuba hazimbutse igira byo haza kumusaba kudepansa byinshi ayo mazi ayo matara ayo biki niki mugabo nawe haza kuba hazimbutse kandi oui nuko ndabibona ari sinzi yuko ari je ndakibona canka n'abandi babibona hari opportunity ya immobilier ndiko ndabona muri imyaka y'imbere 4, 5, 10 iri imbere sinzi ko n'abandi baba bayibona kandi mu ntonge sinza kuvuga impamvu ariko ndayibona ariko ndabona yuko immobilier ahantu bita hahoze hitwa intara ya Kirundo yuko immobilier zaho zishobora kuzoperforma neza sinzi impamvu ariko impamvu ishobora kuba ihari mugabo entre temps naravye ikiganiro ryari kivuga bijanye no muri Kenya Kenya hariko haraza ama societe y'abashinwa yubaka ama building kubaka ama appartement rero wewe umuntu ashobora kuza akagura appartement kuri defatant kuri 67000 67000 mu marundi ashobora kuba miliyoni amajana zizi hazaba miliyoni amajana bo sinzi no rero bagaca kubwira yuko ku kwezi uyipangishije ushobora kuronka inyungu y'amajana 8 no kuvuga wakuyemwo byose ama dépense iki society igumi bikurikirana wowe no kuvuga inyungu ya wisa ku kwezi rero ngakeneye ati eske kuko immobilier canke real estate wibaza ahantu nyine hariko hari potentiel ngakeneye ati eske iwacu hariho nk'ahantu umuntu yokubaka inzu ya 400 million ku kwezi kamuha wisa sinzi peze ashobora kuba hari ariko bon nizo opportunity ariko ndaraba sinzi yuko hari izindi ahubwo ukivuga ico kintu cha opportunity mba mbona ahubwo hari yindi potentiality mbona nini ya nta barabara rya trade fise mu gihugu cy'u Burundi ariko biravugwa yuko ligiye kuzobaho lihuza Tanzania u Burundi na RDC eske abantu kumba numva harimo ini opportunity iri derrière Tanzania u Burundi na RDC ego kurumva byanka bikunda ayo ma train azogira no kuvuga ama stop ma stop ahantu hazohagarara cyipikana yuko rero ahantu hazoba hari ama stop no kuvuga ahantu hoteza ku rudanda zoteza ku biro pa n'abantu bazoteza guma baza kudandaza ibintu kudandaza ama service cyangwa n'ayandi ma project atandukanye kandi ku bantu bavuye mu bihugu bitandukanye so rero iyo ni opportunity vraiment très exceptionnelle donc ku bantu bakunda kugira ama etude y'ibintu nk'ibyo bahageze umwanya wo kuvuga ni mbegiri barabara izoca he si de suite bakagira ayo ma etude bagafatira ku bivugwa hanyuma bafata ama risque bafatiye ku bivugwa si bizogenda neza voilà ni ya avantage wafashe risque hakiri kare si bitazocamo mugabo kame murumva yuko
ntazicuza nk'utigeze amenya opportunity. Donc ndabona ico kintu kiri très important. D'ici 2040 imyaka izoza gikore kuko mu problème z'ama investissement ari muri ibi bihugu by'iwacu bemvesisa ku bwabo ne bemvesisa ku mageneration azobakomoka ku mu myaka izoza nk'iyo rero nimwe mu opportunity uvuga ni iyi nshobora no kuzoyibona mfise 60 nimba ufise bivana n'imyaka ufise wa undi afise 60 uyu munsi ashobora kugira iyo investissement avuga nti ibi bintu bishobora kuzojya ku muzukuza wanje mugabo kamwe mukavuga nti icyo azovuga ni nuko namugerageje kumutegurira ku ufise 20 ku ufise 15 ku ufise 30 iyo ni investissement ashobora kuzorengana isi voilà no kuvuga rero ma opportunité ya immobilier ni menshi yaruzuye na nyine ni domaine umuntu ashobora guprofitamwo rero nashaka tandukanira naho kuri navuga topic isa nk'igezweho ari ya stock market kubwawe umuntu yumvise ubwa mbere stock market cyangwa marché boursier wo mubwira kuno munsi bon marché boursier ni isoko ry'imigabane iyo tumvise imigabane twumva abantu bagabanye no kuvuga abantu bafise imigabane donc ivyo basanzwe baziga ko ikintu muri societe runaka nimba ufise imigabane 10 nimba ufise imigabane mu 70 ngahe bivana n'uburyo bwawe mugabo nimba ufisemo umugabane uri mu banyamigabane no kuvuga uri mu bantu bafise ikintu baziga kuri societe runaka. Ivyo rero ni bimwe mu bintu ngaha mu gihugu c'iwacu bitari byigera biboneka nibaze yuko kuva ibihugu byacu byakaremwa byarabayeho hamwe societe usanga ivuga ni ko twigo twishize turi batanu c'est fini turi batanu tuzokoma turi batanu ubwo uyu munsi tugiye kubona ama entreprise avuga ni okay tuyitangwe turi bangahe mugabo kugira amafaranga turi bukoresha yongera muri yo ni byiza yuko abanyamitahe wari we wese ari yumva avyiyumvisemo ashimye imikorere ya entreprise yacu arahawe ikaze no kuvuga twarigeze kuvuga ama avantage yo gushira ama entreprise kuri stock market donc ku isoko ry'imigabane icyambere kubera bari entreprise no vuga ni iyo umuntu wari we wese abari ikintu kiri protégé par uwari we wese bitandukanye na ya entreprise nakashobora kugirira ishari n'undi akagirira ishari kubera iki bavuga yuko ari entreprise yanaka mugabo mu gihe ari entreprise y'uwari we wese ufite imigabane wari ifise mwejo yayigurishije zogaruka canke ntanagaruke ntumenya ngo naka ko niwe ayifisemo donc ni ikintu ciza cyane donc isoko ry'imigabane hari ikiganiro naravye jo bundi cumwe navuga mu ba administratif yo muri banki Bankobu bari kagerageza gusigura marché boursier yaravuze yuko hari ubwoko biri umuntu ashobora guparticipamo kuvuga umuntu ashobora guparticipa mu cyo bita ma action cyangwa agaparticipa mu ma obligation action yavuze neza yuko ni kwa kundi vuga uti jewe ndaguze imigabane cyangwa ndashize imitahe yanje muri entreprise kanaka rero muri aya mafaranga yashizemo tuzosangira kabisi nagahiye kuvuga tuzosangira inyungu twongere dusangire no guhomba byonye rero biri no muri ya stock market yaje ngaha mu Burundi wacu era kavuga yuko hariho rero n'ikindi gice cya kabiri unashobora guparticipamo mu cyo bita muri ama obligation naho ni kwa kundi uvuga uti jewe shize imitahe yanje muri entreprise kanaka mugabo tuzosangira agahiye gusa ibyago byo gusangira kabisi wapi nakuvuga yuko urashiramwo ayo investissement bakaba bakubwira ati
inyuma umwaka uheze tuzotegerezwa guha inyungu ingana gutya kandi nta kuntu na kumwe azoza bakubwira ngo iyo nyungu ntiyabonetse uyitegereza kuzobiha niyo mpamvu bayita ama obligation so rero ayo nama different opportunity aba hari mu gihe uvuze utindagiye muri stock market. Hari ikintu nkunze kwiyumvira aya ma entreprise yabayeho ngaha mu Burundi kuva kera byumvikana ko ibi bintu biza kuba kuva kera uyu munsi hari kuba hariho imiryango myinshi ifise imigabane muri yo ariko kubera izo opportunity zitabonetse muri ico gihe byumvikana yuko ziriko ziraboneka ubu kugira abacu baze bazigira icyo baziroseko. Dr. tukiri kuri ico kintu ndashaka tubanze duce nko ku kintu kimwe canke bibiri. Hariho abantu bashobora kwibaza ati mbega ni ikihe kintu gituma ko action je nayiguze 100,000 canke 200,000 ni ikihe kintu kizotuma iyi action iduga canke imanuka? Aka kantu sinzi ico abo bacibaza. Action kuduga abantu bakikumenya yuko itiduza cyo kimwe no kumanuka ntiyimanutsa. Twarabivuze mu ma video imbere ariko reka tubisubiremwo. Kugira action iduge no kuvuga yuko entreprise kanaka ibiri ku kivi ibiri kirakora. Muri uko gukora rero ibiriko ibikorwa byayo biriko biratera imbere. Muri uko gutera imbere bisigura yuko ibikorwa byayo abantu bariko babyijukira, nimba ari ama produit bidandaza abantu bariko barayagura ku bwinshi, nimba ari ama service itanga abantu bariko bagura service ku bwinshi. Byumvikana yuko rero ibyo bikorwa ibiri kirarangura abantu bariko barabikunda. Muri uko kubikunda rero niko itera igira icyo bita volume nini. No kuvuga yaba mu ma échange voilà. Rero muri uko rero kuduga kwa volume no kuduza ibikorwa niko nayo nyine n'agaciro kayo katera kaduga. Agaciro kugira kaduga birumvikana nuko dufata nyimba abantu bariko barijukira ibikorwa birumvikana yuko inyungu ziba ziriko ziriyongera. Ashobora kuba rero hari nko mu investisseur kanaka umwe babiri batatu bare 10 barenga bavuga ati ya entreprise irikiraronka inyungu kubera iki nanjye ntoza kuyiparticipamo bya nanjye ndonka izo nyungu. Rero muri uko gushaka guparticipamo baca bazana imitahe yabo akainvestisa. Umuntu umwe rero yarazanye imitahe, ubundi barazanye imitahe, bandi barazanye nuko na kagaciro gatera kaduga ugasanga rero abantu baranezerewe nuko ibikorwa biriko biragenda gutyo agaciro kaduga. Voilà, nuko rero abantu rero baca bunguka were uje kugura basanga inyuma y'igihe runaka agaciro karaduze voilà uraronse izo nyungu ziwawe. Iyindi avantage umaze kubona muri stock market nuko kahise k'ivyagiye biraba ukamanshyo yagiye nuko yagiye aramanuka bagenda barayibona. Ico gifasha kuvuga ni okay biragaragara ko muri kazoza ibintu bishobora kuzoba bimeze uko. Ikindi kintu naco maze kubona kimwe mu byo maze kubona bituma ama action aduza valeur nuko ajya mu entreprise ivyo iba ijya entreprise ivyo iba iri kirakora ku nyungu baba ariko bararonka mu vyiri kirakora biza gutuma y'ama action aduza valeur. Donc kandi kimwe naco kugira valeur iduge hari n'ama entreprise aduga biva ari spiri saisonnier no kuvuga bivanye na saison kanaka. Akarorero dufate yuko mu Burundi ho bariho nka entreprise ikora imitaka. Dushitse mu gihe c'imvura birumvikana yuko abantu baba bakeneye imitaka baza kuyigura ku bwinshi. Birumvikana yuko rero agaciro karaza kuduga. Ariko rero hinge dushike mu ki
hari abantu bagira n'imitaka ku zuba ariko ni bake cyane kimwe nko mu mvura birumvikana yuko abantu bakibaza kuyigura no kuvuga usanga rero n'agaciro kagabanutse niyo analogy navuga yoroshye gutahura cyangwa ikindi gihe dufate hari entreprise tuzi ikora ibinyobwa simwe ni nyinshi dujitse mu gihe cy'abantu benshi imanza bari nyinshi akanyota bari kenshi ibinyobwa biba bisohoka ari byinshi no kuvuga yuko production biri kiragenda neza consommation biri kiragenda neza kandi abantu bariko barabyitabira voilà ugasanga rero inyungu ziri hari n'ikindi mbere nciye mbona gishobora gutuma amax yaduga ni mu gihe iyo entreprise ishoboye kugiranira ama partenariat n'ibindi bihugu amaproduit yagasohokayo donc urumva yuko commercialisation iba yagutse ibibaye yindi canke andi ma entreprise akaza kuinvestisa muri iyo entreprise kugura imigabane muri iyo entreprise ego no kuvuga rero duheje kurabira hamwe ubwo bwoko nuvuga butatu aho twagerageza kugiranya crypto immobilier na stock market so rero ku muntu no munsi c'est vrai turahejeje gutahura ndibaza gushika ngaha turiko turajana ku muntu no munsi akiri mu rujijo avuga ati nkeneye ko investition ndayafise amafaranga muri ibyo bintu bitatu uwo muhanura iki bivanye na experience ufise mbona ibintu bibiri umwana wawe nimba ushobora kumurihira ibihumbi 500 by'ishure fata 10% uzimugurire aciye muri entreprise runaka muri kazoza uzoba ubitse ibintu bibiri ubumenyi mu mwana wawe no gutunze mu mwana wawe umuhaye mutahe wo muri kazoza muri kazoza nkumbureye kubaje ati none nta hantu no kubaka mbona mugani wamubwiye ati we kubitira ijisho hariya cyavuga bwawe nari mfite ijambo muri entreprise runaka kandi nkazovuga nti data yaransigaranye bibiri ubumenyi n'amafaranga n'ubutunzi kandi ikindi nacyo maze kubona ntaguciriyemo ni n'iwacu no muri Afrika aho novuga mugo bubiri ko biragabanuka c'est vrai ni byiza yuko abavyeyi bahereza ubumenyi kandi na ngombwa ko bahereza ubumenyi abana babo gusa rero mugara abandi bavuga ati umwana muhaye ubumenyi ukamusomesha abeze rero bitandukanye rero surtout no mu bihugu by'abazungu twaganiriye ryari yari mu bihugu bya Burayi umwana kuva akiri mutonya mugani surtout abazungu uvuga ntubizane mu birabura abavini wacu bagenda kuba ya mwazungu gusa umwana kuva akiri umwana mutonya baramushyirira amafaranga kuri konti naho ibyo ayo $10 buri kwezi 20 buri kwezi udusanga yakwiza imyaka 18 kuko no munsi twebwe turi muri entrepreneuria mugabo byanga bikunda benshi muri twebwe bahereye ku busa ndavuga urabyumva ukivuga kuri icyo cy'indero c'abana bo muri ivyo bihugu by'abazungu hari ikindi kintu nabonye gitangaje muri bo burya naho ushobora kuba uri nko ukina izo nkino football cyangwa basket mu gutarakwiza 18 naho wowe uvuye muri Angleterre ukaza gukina mu Burundi ata 18 ukwiza ugenda ujyanye n'abavyeyi bawe ntuba wemerewe guhonyora kuri vola ntuba wemerewe kugenda ahantu na hamwe ugiye wijyanye ndenge byumvikana yuko ijisho ryose riba rikiri ku babyeyi donc guswiva umuntu mu byo ariko arakora burya ni investissement bitandukanye nini wacu usanga umwana ibintu byose abijyamo wenyine n'umubyeyi atazi iyo yagiye n'ibyo ariko arakora nta suivi donc mental iri behind so rero abazungu rero nuko usanga bakora ugasanga umwana buri kwezi $10 10 azoja ukwezi imyaka 18 cyangwa aheza amashuri yinjira muri business ubwo nyine kubanza kurondera umutahe kuko no munsi umwana araheza ishuri abanza gupagasa kwanza abwira abandera umutahe
umutaka azoronka ku myaka ntumbaze sinzi akaca aja muri business nayo razobwira bandinge neza rafata ikindi gihe abo bana babiri urumva yuko ntibaja gukompeta kuri marché imwe birumvikana so rero ni kuri ico waravuze nico nayo nshaka guhagarara ko yuko no munsi nyimba mwana ikarakura turamukurira amashares iruhande Chinachumba kabisa. Voilà, jewe nije navuga mengo ico wari wabajije okay naenda kwaje ico umuntu wo muhanura muri ivyo bitatu bon ico ni cyambere donc kuri kuvekana stock market ikindi naco kuri entreprise yoza yashize iyo entreprise yashize kuri stock market iyo entreprise nayo nyine umuntu kwiguramwo imigabane numva cyo bari ikintu ciza hano muri Afrika eko nivyo mbona muri kote ya cryptocurrencies mbona opportunity hari niyo gutrenda mugabo si ya investissement bishitse naho wo kwinvestisa muri izi zikuzakuze Ethereum, Bitcoin, Solana n'amaburi izi 10 za mbere izindi ukavuga nteka mbanze mbangire yego voilà so bakunzi ba We Talk Business iyo yari topic yuno munsi nizere yuko mu kiganiro mwagikunze nyimba hari yindi nyunganizi canke intererano yisige muri commentaire nakibutse neza yuko muri description uza gusangaho lien yacu kuri Facebook, TikTok n'ahandi henshi kuri Twitter hose usanga turiko gende udukurikire hariho na lien ya muri group ya WhatsApp karibu tuze turahanahana ivyiyumviro rero ndakwibutse ko ugira na like iganiro nyimba nca kuryoheye gusangize n'abandi benshi ndizera yuko tuzosubira ubutaha ciao thank you so much